Nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News aho muherereye ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba turacari kwigenekerezo rya gatandatu kwezi ni kwa kane uno mwaka turi mu 2026 mutwihanganire cyane nimumva ijwi ritameze neza turi mu rugendo kumbure klima yarahindutse vyatumye ijwi ritamera nkuko ryari risanzwe muryumva ariko muri kino kiganiro ndashaka tuyagire hamwe ibijanye n'umutekano wo mu karere nkuko twama tubikora. Uno munsi turaza kwibanda cyane ku bwicanye ndengakamere igihugu cy'u Rwanda kimaze gukorera bamwe mu Barundi ndetse na bamwe mu ndongozi z'igihugu cy'u Burundi bahoze baramutse kino gihugu cy'u Burundi nkuko namaze kubanda bibategurira muri rusange. Sivyo gusa muri kino kiganiro ntituza kwibanda mu buseruko bwa Kongo gusa naho hari biko birahavugwa bidasanzwe ku rubuga rw'imigwano. Turaza kuhaca naho twakubitire turabe eske bimeze gute kano kanya tuko turavugana ku mirongo y'urugamba vyifashe gute n'ikihe kiriko kiraje imbere mbega vyifashe gute muri rusange. Muraza kubabwira ibitari bike ibiriko birabera ngaha ku butaka bwa Kongo. Sivyo gusa nkuko bimaze gutangazwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga bikomakomeye harimo na Al Jazeera, biravugwa yuko umukuru w'iperereza rya Irani ari ku izina rya Majid Kademi ahejeje guhitanwa n'ibitero vya Amerika mu gihe muzi yuko hamaze imisi hari amakimbirane hagati y'ibi bihugu kari bitatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Muri kino kiganiro turaza kubabwira bimwe mu bitero vyagiye birakugwa na Iran kandi bikomeye cyane ndetse vyatumye bisa nuko cyangwa bigaragara nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yobirikirananirwa cyangwa yobirikirananizwa muri izi ntambara ziriko ziraba ku butaka bwa Kongo. Ikaze ni karibu wewe wese udukurikirana ntaryo. Ndanashimira cyane abantu bacu bamwe batuba hafi yaba mu mpanuro canke kuduterera bigiye bitandukanye, turabashimira cyane. Ndanashimira cyane abafatanya bikorwa bacu bazana ivyabo kugira ngo dushobore kubamamariza canke kubagereza ivyo bakora kure, navyo turabishima. Bituma bintu bigenda neza cyane, tunatumirira abandi bafite ivyo bamamaza kugira ngo dushobore kuza turabacishirizamwo muri ibi biganiro dusanzwe tubashikiriza umunsi ku munsi. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Kaze kandi wowe wamaze gukora subscribe, utarabikora nawe urahawe ikaze kugira ngo wiyandikishe mu muryango munini w'abakunzi n'abakurikirana urubuga rwa BM4 News. N'urubuga BM4 News twabasezeraniye kwama tubashikiriza amakuru cyane ari update, amakuru atahandi arahonyoza ibirenge canke amano namwe muravyivugira bavuga ngo keza ngo karigura cyangwa ibikorwa nivyo vyivugira. Ndibaza muja mugenda mubibona gake gake uko ibintu biba biriko biragenda. Ntangwe ndabivuga yuko kuri no munsi uko umwaka utashigenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane twama twibuka wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagandaguwe na President Paul Kagame mu gihe ariko arinjira mu gihugu cy'u Rwanda avuye mu ishamba, abagandagurira hamwe na President Juvenal Havyarimana nkuko twagiye turabibabwira mu makuru twagiye turabahereza. Abantu benshi barakeneye kumenya idonido ry'urupfu rwa Juvenal Havyarimana, cyane abarundi barakeneye kumenya urupfu rwa Cyprien Ntaryamira yagandaguwe kuri no tariki iri hejuru y'ukwezi kwa kane itariki ya gatandatu. Benshi magiye muvyijije nyati mbese ni kubera iki Leta y'u Burundi itotanguza urubanza rw'ibijanye n'igandagurwa ry'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi President Cyprien Ntaryamira yamenyekanye ku kajambo bitwa ngo discipline mu kibanza cyose, discipline aho uri hose. Nkuko mu vyagiye biraho cyangwa mu vyagiye birisubiriza biraboneka neza yuko igihugu cy'u Rwanda cyagiye kigandagura abatari bake mu ndongozi z'igihugu cyo Burundi. No babwira duhereye kuri uyu Cyprien Ntaryamira, tubona babwira ku bijanye n'urupfu rwa Melchior Ndadaye. Bivugwa neza yuko igihugu cy'u Rwanda harimo President Paul Kagame asanzwe akiramutsa kano kanya azwi cyane mu igandagurwa ryiwe, ndetse bavuga yuko yoba ari yari mu kambi ya gisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi gihe
habigandagurwa ry'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi arongoye ikiringo c'amezi 3 ari Melchior Ndadaye. Biravugwa cyane no kwiyicwa ry'abanyeshuri bo mu makaminuza ryabaye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 1995. Bivugwa neza cyane yuko leta y'u Rwanda yoba ifise mu ruhara canke ibifise mu kuboko kunini cyane, kumbure ari navyo vyoba biriko biratera amatati kugeza uno munsi igihugu cy'u Burundi gifitaniye n'igihugu cy'u Rwanda. Benshi baravuga bati tugerageje kuraba ivyo Rwanda bamaze konona igihugu cy'u Burundi, vyari bikwiye yuko Burundi butanguza urubanza kugira ngo bashobore kuburana maze u Rwanda ruhanwe ku mabi rumaze gukorera abarundi. Kumbure ino histoire canke ino nkuru ndaza kugerageza guhiga ubuyizi kugira ngo ashobore kutubwira buri kimwe k'urwo rupfu rwagenze nuko rwateguwe, ariko icyo baze kumenya nuko bari bavuye Arusha muri Tanzania gusinya amasezerano, aho Perezida Habyarimana Juvenal yari yemeye gusangira ubutegetsi na FPR ikiri mwishamba. Icyo bakoze si kindi, bahengereye avuye mu gihugu ca Tanzania ageze neza neza Kanombe, bahita barakorora iyo ndege yari asanzwe arimo na Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ariko no babwira yuko igihugu cy'u Burundi cyo gihe cyari gifise indege yagiramo umukuru w'igihugu. Abantu benshi bagize urujijo rwo kwibaza ati eske kubera ikibano bubahwa wagera kuri babiri byashobotse ko bagenda mu ndege imwe ndetse bakanapfira hamwe, nkuko amakuru yagiye arabivuga. Amakuru yagiye aracacana cyane ko na cyane mu nkotanyi canke muri leta y'u Rwanda bavuga yuko uyu Perezida Habyarimana ari we yakoze genocide, mu gihe genocide yo yabaye we yamaze kugandagurwa, yamaze kuva mu mwuka atakibarizwa ku isi y'abazima. Aho mbere bagiye bagizwa byinshi abamwegereye ndetse n'abana biwe yuko amaze kwitaba Imana ari bo baciye bayobora uno mugambi ngo wa genocide wakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko iyi genocide bisa nuko abantu benshi batayivuga ko rumwe canke batayihuriza ko tugiye turaraba uko imyaka yagiye iragenda, nuko ino genocide novuga yuko yagenda irabadiriwe, yagenda umengira atagaciro, yagenda umengira akamvuka, yagenda umengo igenda itakaza inguvugiza none munsi. Nta wamenya yuko ari abantu bagiye barabona kure, babona yuko ivyo inkotanyi zakoze atari ivyo gushigikira. Aho mbere no babwira yuko muri genocide yabaye 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru dufite nuko hapfuye ubwoko bwose, ata mwanya wo kugira ngo twibuke ngo Batutsi gusa, twibuke Abahutu gusa. Cyari igihe cyiza cyo kugira ngo abanyarwanda bashobore kunywana, kugira ngo bashobore kwibagira ibihe baciyemo, donc bafumbatiye amahoro n'umutekano banashize hamwe. Ariko no munsi aba baraja guhimbaza uwo munsi mukuru, hakaba n'abandi biciwe mugabo badaheza bahabwa umwanya kugira ngo bashobore kwibuka ababo. Tuja tunababwira yuko mu myaka iheze Abahutu, abo mu bwoko bw'Abahutu bagira ngo bagira bibuka wabo, uwo bitwa Alain Mukurarinda niwe yacaza kubafungisha. Aya makuru ndazi yuko benshi mutayamenye. Uwo Alain Mukurarinda nawe aherutse kugandagurwa vuba cyane n'aba yakoreye icyo no kwita aba yabereye igikoresho mu gutoteza icyo novuga yuko ari ubwoko bwiwe. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda aho biraboneka neza yuko hariho abafise agaciro n'abadafise agaciro, hariho abakwiye kwibukwa n'abatakwiye kwibukwa. Warabuze utabuze bivana naho ukomoka canke wewe ubwoko bwawe buri udahuza n'ubwoko buri ku butegetsi. Aho ndazi muramaze kubibona yuko ibintu bitoroshe. Tufatira ku karorero kuba ariko barabomorerwa amazu harimwo DC Clement, murabizi ibibazo biriko biramugwako, ndetse ubu tuvugana ikigo cy'ubushinjacyaha RIB kirongowe na Dr Murangira cyaramaze kuba akimushira mu ntoki kugira ngo ashobore kugira icyo asigura. Aho mbere bariko baramwagiriza yuko yoba yagumuye abantu canke ugize kandi ukora akakwagiriza yuko uri kurafovya genocide. Ndetse mu vyatangajwe uno munsi mu biharuro vyerekanywe
herekanywe yuko iduga ry'abapfobya jenoside mu gihugu cy'u Rwanda ngo rikomeza kuzamuka ku murindi udasanzwe nk'uko ivyandiko vyagiye biraja habona. Aha rero novuga yuko ari ibintu bidasanzwe kandi bitanoroshe kubiriko biraba ku bene wacu baba mu gihugu cy'u Rwanda. Ndazi yuko bino bihe byo kwibuka jenoside abanyarwanda badahuje imyumvirire na leta iri ku butegetsi baba bari mu bibazo novuga yuko bidasanzwe, kubera ko ugira ngo uravuze akantu ngo urafobije jenoside, ugira ngo uravuze akantu ngo urifise ngengabitekerezo jenoside. Ndibaza mwagiye murabibona kenshi cyane vyagiye vyibonekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaza kugerageza mpige umuntu azi ibijanye na jenoside yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, azi ukuri, azi uko vyatanguye, yabihawe kugira ngo dushobore kuza kubasigurira kandi ibiriko biraba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ayandi makuru tubafitiye nuko mu migwano ikomeza kubera hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi, abagwanyi batari bake b'umuhari wo muri ASM 23 twigwaneho bariko barishikana ku bwishi nk'uko twatanguye tubamenyesha ku munsi w'ejo. Abatari bake baramaze kwishikana mu migwano bariko baratsindwamwo n'igisirikare ca FARDC ndetse n'igisirikare cyo Burundi. Ku munsi w'ejo ndibaza mwarabonye aberekanywe batari bake bafatiwe mu migwano yariko irahabera aho bitwa mu Mikenke, bari kurwana ku ruhande rwa twigwaneho nk'uko twabandanije tubabwira. Kumbure turaza gukomeza kubatoreza amakuru y'imirongo y'urugamba muri kano kanya, ariko mu nkundire tunyarutse dukubite tubangura dusimbire mu buseruko bwo hagati aho hariho amakuru adasanzwe, aho ikinyamakuru Al Jazeera cyasohoye ibitigiri by'abamaze gusiga ubuzima muri buri gihugu kubera intambara iriko irahuza Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Israeli nk'uko twagiye tugenda tubibabwira. Ariko entreta hari umusirikare tutababwiye ko wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakorowe ari mu ndege ya F-15 muri Irani, vyagiye kurangira rokowe nk'uko magiye murabibona. Yararokowe kabisa akoresheje ubuhinga budasanzwe. Mushaka tuza kubabwira bo kugira ngo ashobore inkuru kumbere turege ko kugira ngo tuyihereze ko tubabwira uburyo yarokowe n'ubuhinga yakoresheje kugira ngo ashobore korokoka. Mu nkundire dusimbire neza na neza ku bitigiri by'abamaze gusiga ubuzima muri no migwano iriko irabera muri iriko irahuza Iran ndetse Israeli ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ibiharuro byamaze gushikwa hanze n'ikinyamakuru mpuzamahanga Al Jazeera. Aho bahereye tuhereye hariya hejuru dutera tumanuka Lebanon hamaze gupfa bagera ku 1461, aho amakuru y'abakomeretse nabo bangana n'ibihumbi 2430. Ibiharuro byifashe hariya muri Palestine hamaze gusigaho ubuzima abagera kuri 4, muri Syria naho abagera kuri 4 baramaze kwasiga ubuzima, muri Jordan haramaze gukomereka abagera ku 29 nta numwe arahasiga ubuzima, muri Israel haramaze gupfa 26, 6951 baramaze gukomereka kandi bikomeye cyane. Muri Iraq haramaze gupfa abagera kuri 109, aho abakomeretse bavuze ko ari gitigiri nyamishi batarinze kwandika. Tusimbire muri Iran nyene, muri Iran haravugwa yuko hamaze gusiga ubuzima abagera ku 2000, nayo 4000 bamaze kuba bakomereka cyane mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru yacu abandanya abitangaza abikura ku kinyamakuru Al Jazeera. Plutôt mutwihanganire, muri Iran haramaze gupfa 2076, abamaze gukomereka bo 226,500. Muri Kuwait haramaze gupfa bagera ku ndwi, harabonekana n'inkomere nyinshi cyane bataninze kuvuga. Muri Bahrain haramaze gupfa bagera kuri 3 n'abandi benshi bakomeretse. Muri Qatar haramaze gukomereka 16 gusa nta numwe arahasiga ubuzima. Saudi Arabia haramaze gupfa bagera kuri 222 nabo barakomereka cyane. US military haramaze gupfa
13,200 barakomeretse. Muri Oman haramaze gupfa bagera kuri 3,15 nabo barakomeretse, aho muri ari handi hamaze gupfa abagera kuri 12 batanditse neza, abagera ku 207 nabo barakomeretse. Nuko ibiharuro vyifashe muri rusange, nuko ibiharuro bitonze kubijanye n'abasirikare n'ibitero biriko birakorwa n'abasirikare ba Iran bariko barahangana n'abasirikare ba Israel ndetse n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muzi yuko bahanganye muri zino ntambara. Yes, tubandanya n'amakuru yacu. Kuri uyu wa mbere nibwo ibiciro bishasha vy'ingendo mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange vyatanguye kubahirizwa, nkuko vyatangajwe n'ikinyamakuru Radio Rwanda, aho bavuze ati by'umwihariko izija mu vyerekezo vyo hanze y'umuji wa Kigali. Bamwe mu bagenzi bavuze ko bari kwishuzwa amafaranga menshi arenze ayemejwe mu ngendo zo mu gisagara hagati mu gisagara ca Kigali. Kugeza ubu ibiciro naho byari biko birazamurwa bukebuke gahoro gahoro. Ibi vyose mukaba muzi yuko biva kwikena ry'igitoro canke rya essence riko riribonekeza ngaha mu gisagara angaha mu gisagara ca Kigali. Yes, nuko vyifashe. Ndazi yuko tobirandira ko vyinshi namaze kubibabwira mu kiganiro na bashikirije. Hari abaguma batubaza uko abaguma batubaza makuru kukuma agakoreshwa iyo umusirikare yaguye inyuma y'imirongo y'umwasi, ku buryo atabaza abagenzi biwe ngo bamutabare mu gutanga sinyare canke localization, nkuko wa musirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagwa ku butaka bwa Irani uko yabigenje. Mu ntega amatunda babwire ukungene uno musirikare adasanzwe yatwara indege y'ingwano idasanzwe F-15 yaguye muri Irani, ariko birangira yitabarije baraza kumutora abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko mwagiye murabibona ku nyamakuru bikomakomeye vyagiye bibitangaza. Aho twagerageje kubisiguza duciye ku mbuga ngurukana bumenyi zisanzwe zibikora zitanga ubusobanuro bukomeye, ariko ntituzi byose kuko hari amabanga ya gisirikare usanga adashigwa hagaragara. Abaza kubona aho twihenze baze kutubabarira cyane, ahubwo bagira ico bavuze muri commentaire, na cyane cyane aba badukurikirana bazi vya gisirikare canke abasirikare n'ababanye n'abasirikare. Icambere no babwira yuko akakuma kameze nka radio kitwa military radio. Uko gakora, uravuga ico bitwa push to talk, ufashe akabuto ka PTT ukavuga mu kamikro, guhindura ijwi rikaba sinyare, ijwi ryawe guhindura rikaba sinyare ya radio, ico bitwa electronique signal. Kaca karungika sinyare mu kirere kandi gafise anteni, iyo sinyare igasohoka ikagenda mu kirere, ico bitwa radio waves. Uwundi musirikare afisa ko kuma muri kuri frequency imwe arayakira ayo majwi. Amaze kuyakira karakora ico bitwa encryption, ico bitwa encryption, gupfunga ubutuma kugira ngo abasi ntibabwumve. GPS kumenya aho uri, kakabimenyesha abandi. Ubu buhinga niko ndababwira nibwo wa musirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakorokera hariya muri Iran. Ubuhinga yakoresheje kugira ngo ashobore gutabawa kumbure n'umusirikare ariko aradukurikirana, ashobora kumvira gasha canke ubuhinga bwo kugira ngo aturuke umwasi yamaze kumugwamo. Guhindura umurongo wo kuvuganirako, iyo wiketse ko abansi bawumenye ukabwira na mugenzi wawe agahindura kugira ngo muhurire ku murongo umwe. Ico ni cambere. Karafise battery irambisha umuriro, gakoresha umuriro ushobora kumara igihe kirekire, kandi karafise na GPS, cyo bitwa Global Positioning System. Global
positioning system iyo bitwa GPS gasanzwe kayafise. Uko GPS ikora muri military radio ngira ndayibabwira. Satellite ziri mu kirere ziragufasha cyane. Hari satellite nyinshi ziguma zizunguruka isi, zizunguruka amakuru yaho military radio iherereye. Radio yawe irakira izo sinyare, iyo radio ibifise GPS imaze kwakira iyo sinyare ivuye kuri satellite zitandukanye nka zitatu canke zirenga, gupima intera canke uburebure. Radio ipima igihe sinyare yafashe kuva kuri satellite gushika kuri yo, nayo igaca iharura intera canke umwanya uri hagati yayo na satellite. Turabandanya kumenya aho uri, ico bitwa mu gisirikare coordinate canke coordonnées, kumenya coordonnées z'ahantu ubuherereye. Ikoresheje izo ntera nyene nyinshi, radio iharura neza aho uri kwisi, latitude et longitude. Iyo rero satellite imaze kumenya aho ari, radio ishobora gukora ibi bikurikira: kurungikira abagenzi bawe aho ari ku bandi biciye kuri radio, kwerekana aho ari kuri screen yayo mu gufasha gusaba ubutabazi kandi bamenye aho uri neza na neza exactly. Mu gusaba ubutabazi rero ushobora gukoresha amajambo canke code zibanga abasirikare basanzwe bakoresha. Ndazi yuko ayaramabanga ya gisirikare ntashobora kuyamena, ariko je ndayazi kubera ko ubu kano kanya sindi umusivile, kugira ngo abazi ntibahave batahura neza ubutumwa bwawe canke communication uriko uraha abandi baza kuguha ubutabazi. Uririnda kumara umwanya muremure uvugira kuri radio, uvuga wihuse cyane, kuko radio ishobora kumenyekana aho iri umwasi akahagutora cyangwa akahagusangiza n'ikibombe mu buryo bwihuse cyane. Mu gusaba ubutabazi rero, nyamba uri umusirikare byakugoye, ushobora gukora ibi bikurikira: gutanga ubutumwa bugufi kandi busobanutse, uvuga ibintu bikenewe gusa. Icambere uvuga uwuriwe, ID canke code. Icya kabiri naho uri. Icya gatatu uko umeze, wakomeretse canke umeze neza. Icya gatatu ico ukeneye, nyamba ushaka ubutabazi bwihuse navyo ukabivuga. Mu gutanga sinyare urashobora gukoresha ikintu kiri hafi yawe. Urashobora kuvuga ati hariho igiti, hariho inyubako imeze uku, hari umusozi umeze uku, n'ibindi nk'ikintu ushobora kwitegereza kiboneka canke gisumba ibindi, ku buryo abaje kugutabara bahita babona vyihuse. Izi novuga yuko arizo tekinike zagaragaye kuri urya mu sirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu ndege y'ingwano yakorokeye, canke yarari mu ndege, iyo ndege irakorwa na Iran, maze nawe agwa muri Iran, ariko birangira arokorewe ubuzima nk'uko twabibabwiye mu biganiro twagiye turabaheza. Rero ubu buhinga mejeje kubabwira nibwo umusirikare yashoboye kwifashisha kugira ngo ashobore kurokora ubuzima bwiwe. Nuko twishimira cyane mwebwe mwese dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Bakora subscribe mu bandanye mu bikora, abakora like mu bandanye mu bikora. Tumaze kubona yuko ibikorwa bigeze kure cyane, kandi tuzokwirirwa tubanyoteza na bukebuke, tuzokwama tubaha ukuri kose kw'ibiriko biragenda neza na neza, haba ku mirongo y'urugamba ndetse n'umutekano, politiki, diplomasi mu karere ndetse no kwisi yose. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni Info News ibafasha kumenya amakuru atandi muhantu muzoyakura, amakuru ameze neza. Ndanashimira cyane abatuba hafi mu gihe bitandukanye. Mwubahwe cyane, Uwiteka Imana akomeze kubarabira icoroshe. Bye bye.